Hello my people, muracameze neza? Nongeye kubaha ikaze kuno muhora wacu, kuno muhora wanyu wa YouTube Jules Mutebutsi official, nayo jewe ni Jules Ndayikeza. Dutanguye igice ca mbere c'igitabo citwa La Chèvre de ma mère, canditswe n'umwanditsi Ricardo Kaniyama. None ubundi uwo mwanditsi ni muntu ki? Ricardo Kaniyama ni umugwizatunga akomeye cyane wo muri Afrika, yataye uruzogi mu gihugu ca Congo. Yavutse mu 1979. Samuvyara yari umurimyi mworozi atunze cyane mu kigwati wabo canke mu gisagari wabo aho bava. Akiriho bafungura ico bashatse cose, kuko no kwihereza nk'umubiri w'igitungwa atari kibazo, kuko bari bafise ubusho bwinshi cyane bw'impene, intama, inka, inkoko ndetse n'ibindi biguruka byari iwabo, nta kibazo na kimwe cyari gihari. Nimba uri mushasha utabwakora subscribe, urawo ikore ntubyibagire, hama kore like. Nimba uzo kubona cyakuryoheye, ubona hari nico duterera, uje muri commentaire wandike, ariko kandi ubona uko ugisangiza n'abandi ntubyigungane, kandi kuri share, hama ushobora kugisangiza abagenzi bawe nabo bazuze baraza tubana muri iki kiganiro canke se muri iki cigwa tugiye kumara iminsi tuko turiga. Hari ku munsi wa kane 1986, Ricardo Kaniyama, mama wiwe ndetse n'abo bavukana niho bumva inkuru itaryoheye amatwi na gato, kuko se wiwe yarakuwe mu mubiri ku myaka yiwe y'amavuko 40. Kuva bavuye kumushingura, kuva bavuye kumubika, ubuzima bwaciye butangira kugorana mu muryango wabo kuri Kaniyama na mama wiwe ndetse n'abavukana, kuko mu bwoko bwabo nta tungo na rimwe umugore canke abana biwe bakura mu nzu, habe n'igikombe, habe n'akarago kaheze. Ibyo byose bategeza kubigumiza mu nzu, kuko amatungo y'umugabo yegukira abo mu muryango wiwe, ni ukuvuga abo bavukana nko kimwe bene wabo, mu gihe batahaba bashikiwe, ni ukuvuga umuryango avukamwo niyo amatungo, mu gihe atakiriho amatungo yegukira bo. Donc nta mwana, nta n'umugore wiwe, nta n'igikombe, yemwe nta n'agasaganya k'ikirago batwara ngo bakure muri iyo nzu. Ricardo Kaniyama abo bavukana na mama wabo byabaye ngombwa yuko bimuka basiga inzu n'ibirimwo byose, ruvuga ko ata kintu na kimwe batwara, kuko imiryango iratandukanye n'ibihugu bivana n'imigenzo y'igihugu canke umuryango, bivanye n'umuryango bavamwo, kuko ariko byari bimeze. Ariko barabagira ikigongo, babagirira impuhwe abo bavukana n'umugabo wiwe, mama wiwe na mugenzi we, kuko se wa Kaniyama yarafise abagore babiri, umwe wese ahabwa impene imwe muri zimwe umugabo wabo yaratunze. Ivyo bihe bitoroshe nivyo vyatumye Kaniyama yigira ingingo, afata ingingo yo guhera ku busa, akubaka ubutunzi, agashika ku butunzi budasanzwe, ndetse ntashimye kuvyigungana, acafata ingingo yo gusangiza benshi iyo nkuru y'impene ya mama. Nico gitabo tugiye gusoma, kuko haba mu makonferanse akunda kujamwo, mu nyigisho zitandukanye akunda gucisha no ku muhora wiwe wa YouTube, haba kuri Facebook no ku zindi mbuga ngurukana bumenyi akoresha, haba no mu masale aza gukoresherezamwo inyigisho canke gukoresherezamwo conference. Arakunda gusangiza iyi nkuru abantu benshi, ndetse n'abanyamakuru benshi, bamenyesha makuru barakunze kubimubaza, n'abantu benshi batandukanye.
mugabo akenshi iyi nkuru yicishije mu iki gitabo yise La Chèvre de ma mère. Ariko si cyo cyonyine yanditse, hari n'ibindi byinshi yanditse harimo nka Pourquoi devenir riche n'ibindi bitandukanye. Mbega ubundi birashoboka ko umuntu ashobora guhera ku busa hama kubaka ubutunzi agashika kure? Bishoboka bite? Muri iki gitabo niho hari manga yakoresheje kugira bishikeko mu myaka 7 yonyene atanguye gukoresha iryo banga. Kubera iki impene bari bahawe itategezwa kwicwa? Babana bari baramenyereye gufungura ico umutima ushatse, batanguye kubona mama wabo abagaburira ifungurwa zitarimwe mu w'igitungo. Niko gutangura kumugangurana, batangira kumuraza kujya musonga, bamusaba ko yo kwica ya mpene bahabwa kugira ngo bivune inzara bari bamaranye iminsi itari mike. Ariko ababera ifuro ry'igiti arayibima pe, naho yabona ko bitoroshe, naho yabona ko bari mu mubabaro, naho yabona ko ivyipfuzo by'inyama bibaye byinshi. Abana babize abana nabo iyo badaherutse akantu baragangurana umuvyeyi wabo ati tuguriraka, ariko ntiyisunze uwo mubabaro barimo, ntiyisunze ayo marira barimo, kuko wewe hari ico yarabahishiye. Ijoro rimwe imbere y'iziko bose bakoranye, mama wabo amarira nawe yisuka ku maso, temba ava mu maso yisuka nk'amazi y'imbizi, atangura gusigurira abana biwe impamvu yafashe ingingo yo kubima iyo mpene, kandi atagwanko yarabafitiye, kuko atagwanko yarabafiseko canke atakindi cari kimutumye ayibima. Atangura ati, ibi byose nabikoze ku neza yawe, kugira ngo tuzorabe ko twikura muri bihe bigoye mu minsi iri imbere. Abana bose baramutahuye cyane, batangura mbere no kumushimira, bamushimagiza kubw'ico cimviro ciza agize. Mbere iyo mpene baciye bayita Musoruwoni, risigura ngo isoko y'ubuzima. Ntibiteze ntibitebutse, ya mpene yaravyaye umwagazi uvyara, ni ukuvuga yaravyaye ibyara umwagazi apana ihebe, kubera ko ari ishuri canke ari imfizi bayita ihebe, mugabo ari imbyazi, yoyo yavyaye imbyazi. Uwo munsi wabaye umunsi w'umunezero udasanzwe mu muryango, ibyishimo bitaha umuryango, baranezerwa barahimbagwa, kuko ya mpene Musoruwoni, ya mpene bita isoko ry'ubuzima, nayo yari yungutse, hari ikintu yarizanye mu muryango. Muri make mva ntiyari ikibaye impene imwe, ahubwo zaciye biba ngombwa ko ziba impene zibiri. Baca batangira kubona ko itungo ritangiye kugwira mu muryango. Haciye amezi make, ya mpene nyene Musoruwoni yarongeye ibyara imyagazi 2. Ico gitungwa gitangura kurondoka uko, gitangura kugwira uko. Mu myaka mike basubirana ubusho nk'ubwo bahorana, papa wabo atarabakugwamwo, ise wabo atarava mu mubiri. Ariko ibyabaye kuri mama wa Kaniyama sivyo byabaye kuri mugenzi wabo, kuri mugenzi we, kuko mwibuke ko papa wa Kaniyama yari afise abagore 2. Ibyabaye rero kuri mama wa Kaniyama sivyo byabaye kuri mugenzi we, bari basangiye umugabo, kuko wewe ashitsi wabo ntibyamworoheye. Yahise duhurire mu gice ca 2 cy'inkuru iri mu gitabo La Chèvre de ma mère, cyanditswe na Kaniyama Ricardo. ntiwibagire gusangiza iyi nkuru, ntiwibagire gukora subscribe nimba ukiri mushasha, ariko nawe
tuba dusanzwe dukorana, dusanzwe tumenyeranye, tuganira cyangwa se duhurira mu biganiro nk'ibi, uri umuntu w'umugabo kuko byose ni wowe tubikesha. Ariko nawe wibuke kwisangiza bagenzi bawe, wibuke gukomentinga, ukomante, komenti zanyu ndazishimira cyane, ibyumviro byanyu ndabikunda cyane. Jules Mutebutsi official niwo muhora ducisha ko ibiganiro nk'ibi, ibyigwa nk'ibi, mushikirizwa na Jules Ndayikeza. Naho utaha, Imana ibazigame cyane.